Imyaka 50 irenga yaraheze havuzwe umuntu wa nyuma yashitse ku kwezi akavayo mu mwaka wa 1972. Noneho ubu hakaba hongeye kugaruka kongera kuja ku kwezi nyuma ya misiyo zitandatu zakozwe kuva mu mwaka wa 1969 kugera mu mwaka wa 1972. Uyu munsi twifuje kumenya kamwe ku kandi kuri misiyo zitatu zitezwe, aho imwe yamaze kuvamwo ziteguye kugaragara, noneho ikiremwa muntu akongera akagaragara agakandagira ku kigendajuru c'isi karemano kitakozwe n'amaboko y'abantu, arico ukwezi. Kwigenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2022 niho muri Florida kuri NASA's Kennedy Space Center hanugikwa ikigendajuru ca mbere ku kwezi kuri misiyo yamaze imisi 25 n'amasaha 5. Iyi misiyo yiswe Artemis ya mbere, hakazoba Artemis ya kabiri, Artemis ya gatatu, ya kane, ya gatanu n'izindi zizoza zirakurikira. Izi zose ihangiro niyo gushikana ikiremwa muntu kw'aka kabumbe gatoyi gaherereye hafi ku birometero 400 uvuye aha kw'isi. Artemis na kazina kahawe izi misiyo cari kigwamana c'abagiriki, cari gifise musaza we ciyitwa Apollo. Muzi ko izina rya Apollo ryari ryahawe misiyo zashikanye umuntu wa mbere ku kwezi igenekerezo rya 11 z'ukwezi kwa kwigenekerezo rya 20 z'ukwezi kw'indwi umwaka wa 1969, aho Neil Armstrong yakandagiza ikirenge ku kwezi. Kuva mu mwaka wa 1970 kuva mu mwaka wa 1969 gushika mu mwaka wa 1972 rero abantu bashika 12 bashitse bongera bakandagira ku kwezi babifashijwemo n'ikigo ca NASA. Abashoboye gushika ku kwezi bose rero nkuko twabivuze biciye muri izo misiyo yiswe Apollo ni aba astronaute bogoze ikirere bashika 12 bagenda mu bigendajuru vyitwa vaisseau spatial canke se shuttle space. Nkuko twabigarutseho mu kiganiro ca mbere kwizi misiyo kiri kuri uno rubuga rwacu rwa Ivyacu TV, iyi mission ya Artemis yatangujwe bwa mbere na Perezida Donald Trump, naho Mike Pence we yifuza ko mu mwaka wa 2024 NASA nabo bafatanije mu bushakashatsi bw'ikirere bokora ico bashoboye cose bakazoshikana umuntu wa mbere ku bundi bushasha mu manuko bw'ukwezi canke se South Pole canke Pole Sud. Gusa gushika ku kwezi siyo ntego canke ihangiro nyezina nyamukuru ya NASA ifise, ahubwo ni intango nziza nyabuna izotumwa ikirema muntu gishika ku mubumbe wa Mars bitarenze mu mwaka wa 2030. Ibi vyose bigashingirwa ko umubumbe wa Mars nawo hashobora kuba hoboneka ubuzima hashingiwe ku bimenyetso vyagiye vyegeranwa vyongera bitorokanywa kuyu mubumbe. Steve Swanson amaze kuja mu igendajuru ca International Space Station canke se ICC inshuro zitatu zose, akamarayo imisi 195 hifashishijwe ibireruzi vya Space Shuttle Flight STS 117 na STS 119 hamwe na Soyuz Flight y'Abarusiya TMA 12M. Yagize ico avuga kwizi misiyo za Artemis agira ati: ihangiro nyezina yacu ni Mars, tugiye kwifashisha ukwezi nk'igeragezwa kuko misiyo kuja kuri Mars igoye cyane, bigusaba imyaka 3, ntugenda ngo uce uvuga ngo uragaruka ubwo nyene, bisaba amezi 8 canke 9 ngo ugereyo, bikasaba kurindira amezi ashika 15 yose ngo ugaruke kw'isi. Tuzokwifashisha ukwezi rero nk'igeragezwa
nk'uko tuzokwifashisha ibikomoka ku kwezi tukabihinguramwo igitoro kizodufasha gushika ku mubumbe wa Mars. Kw'igenekerezo rya 14 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2019, Jimmy Bridenstine yavuze ko misiyo ya Artemis izotuma kandi umugore wa mbere agera ku kwezi akashika, kuko muri misiyo zitandatu kuva mu mwaka wa 1969 kugera mu mwaka wa 1972 zabaye nta mugore yari bwakore gwe isuzuma n'igeragezwa ngo yaja muri zino misiyo. Umugore yatanguye gutogwa kuva mu mwaka wa 1978. Misiyo za Apollo zarahagaze gusa kw'igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2023 hatowe abantu 4 bazokwifashishwa bwa mbere muri misiyo za Artemis ya kabiri, harimwo abantu, ukuvuga yuko muri Artemis ya mbere ata muntu n'umwe yari arimwo. Mu batowe harimwo Victor Grover azoba ari umupilote, azoba ari we wenyine ari umwirabure. Ry'Ibigendajuru azoba ajejwe komandema, akaba hatowe kandi na Jeremy Hansen umunyakanada azoba ajejwe ubushakashatsi biciye muri Canada Space Agency, n'umugore wa mbere azoja mu kigendajuru agiye ku kigendajuru c'ukwezi, aho aya mahigwe yasekeye umugore yitwa Christina Koch. Abo bose bakaba batowe mu nama yabereye i Arlington ahakorera ikigo ca NASA gikora ibijanye no kugurutsa abantu, NASA's Aircraft Operation, ni muri leta ya Houston. Aba bose uko ari 4 bakaba bamaze n'imiburi kuja mu kigo gikora ubushakashatsi mu kirere incuro zitatu. Bakaba bitezwe ko mwaka uza kuzogurutswa mu kigo ca Kennedy Space Center i Florida biciye muri Space Launch System SLS kuri pad 38B mu kigendajuru ca NASA's Orion spacecraft. Wiseman, uyu mubona ngaha, Wiseman azoba ari umukomanda afise imyaka 47, akaba amaze kumara iminsi 167 mu kigo ca ICC, akaba avuka i Baltimore, akaba akorera mu kigo ca NASA's Astronaut Office kuva mu mwaka wa 2020 kugera mu mwaka wa 2022. Uyu nawe Victor Grover umwirabure wa mbere yatowe, akaba wewe amaze kuja akaba afise imyaka 46, akaba nawe nyine yatowe kuzoja ku kwezi. Akaba yaratanguye gukorera mu kigo ca NASA kuva mu mwaka wa 2013, akaba amaze kumara mu kigo ca ICC iminsi 167 mu 2021, akaba avuka i Pomona muri California. Uyundi yatowe ni Hansen Jeremy umunyakanada, we afise imyaka 47, akaba yaratanguye gukorera ikigo ca Canada Space Agency mu mwaka wa 2009, akaba ari umusirikare ku ipede rya colonel agwanira mu kirere Royal Canada Air Force, akaba yaravukiye i Ontario muri London. We akaba yarakoze ubushakashatsi bwa Aquarius Underwater Lab mu mwaka wa 2014, akaba yatowe biciye mu masezerano ya Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika USA Gateway Treaty. Naho Christina Koch umugore rukumbi azoba atanguriye abandi mwizi ngendo, we afise imyaka 44, akaba yavukiye i Grand Rapids muri Michigan, akurira i Jacksonville muri Carolina ya ruguru. Akaba yaratanguye gukora kuba umu astronaut kuva mu mwaka wa 2013, akaba ari we mugore amaze guca gahigo ko kumara imisi myinshi mu kigo ca ICC canke se International Space Agency imyisi 328. Akaba asanzwe ari umunjeniyeri, yarakoze kandi mu kigo gikora ubushakashatsi bwo mu nyanja National Oceanic and Atmospheric Administration canke se NOAA. Misiyo za Artemis rero akaba ari zitatu. Imwe ikaba yarabaye mu mwaka uheze wa 2022, iyindi ikaba yiteze mu mwaka wa 2024, iyindi mu mwaka wa 2025, ariko zikazoza zirakurikira nubwo izi zimaze kuba zitegekanywa kuba zizoba
zishika mu mwaka wa 2025. Artemis ubwayo ni mission iteguye ku buryo hatazoba kwibesha, ni nayo mpamvu ubu NASA yamaze gukoranya amakompanyi ashika 3 akora nk'ayigenga ngo afashe vyuzuye mwizi mission. Muri ivyo bigo NASA yatoye harimwo SpaceX ya Elon Musk, harimwo Axiom, akabamo kandi na Blue Origin ya Jeff Bezos. Izi zose zifise akazi akahe rero, reka tuvyinjiremwo ariko kugira ngo bitahure menya uko zino mission canke uko kugurutswa ikigendajuru biba vyifashe, kugira ngo ushobore gutahura uko buri kigo cose gifise ico kijejwe. Artemis nka mission igizwe n'ibice bitatu, aho hariho ikireruzi canke se rocket mu gifaransa bavyitwa fusée, aho abastronaute basanzwe bicara, akaba arico bitwa Orion spacecraft. Aha akaba ariho rero bagenzurira canke control mission yayo, naho rockets ikereruzi nyezina kibafasha kuva ku isi aho ibinyangufu bivangavangira bigaterura iki kigendajuru aba astronaut baba barimwo ca Orion spacecraft. Akaba arico rero bitwa ico kireruzi akaba arico bitwa Space Launch System, kikaba kigizwe n'ibice bitatu canke se segma zitatu zifasha kurerura, kuvuga booster. Ikireruzi kirimwo ico kireruzi akaba ari ico kiba kirisanzwe kirimwo rero engine canke se imashini, twovuga rero yuko ari umutima w'ikireruzi, arico kitanga ibinyangufu bishobora kuduza Orion spacecraft. Iki rero ca Space Launch System nico twokwita core stage. Ibi vyompi nivyo bitwara Orion spacecraft iba irimwo aba astronauts. Mission ya Artemis ya mbere gusa yo nta muntu yarimwo, nkuko natanguye ndabivuga, yagurukije ubwa mbere ku wa 16 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022 kuri Kennedy Space Center muri Florida ku kireruzi ca Launch Complex 39B. Inyuma y'iminsi 25 yaragarutse igwa mu nkengera za Mexique mu nyanja ya Pacifique. Iyi Artemis ya mbere yagiye ireruye udusatelite duto bita CubeSat, ihangiro ryo kwerekana niba mission izoshoboka. Yagarutse ku wa 11 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2022, aho Orion capsule birumvikana yari yaramaze gutandukana na rocket yegwa mu nkengero za Mexique hafi ya California, inyuma y'urugendo rwa kilometero miliyoni 2.3 yari yagize. Mission Artemis ya kabiri yo izobitwaye aba astronaute 4, twabigarutseho, ikabizomara iminsi 10 aho kuba 25 nkuko iya mbere yamaze, ikazoba itwaye abantu bagenzura niba koko systeme zikora neza, ibikazobafasha yuko izindi mission atakwibasha kuzobamwo. Iyi nayo ikaba izogurutsa mu mwaka wa 2024. Mission ya gatatu niyo yiteze ko umugore n'umugabo ba mbere mu mwaka wa 2025 bazoshika mu bumanuko bw'ukwezi, aho ibizosubira kwandika amateka yuko leta zunze ubumwe za Amerika zashoboye gushika na abantu ku kigendajuru kitaremwe n'amaboko y'abantu, arico ukwezi giherereye ku birometero hafi 100,000 n'uvuye hano ku isi. Gusa kugira mission ya 2025 izoshoboke, mission igira gatatu, hari byinshi bitegerezwa gukorwa. Icambere ni iyubakwa rya Lunar Orbital Platform Gateway. Iki naco none coba gikora gute canke se kizoba kijejwe iki? Lunar Gateway izo bimeze nk'ikigo cyo gukorera ku bushakashatsi mu kirere, izogumayo nkuko mubona ubu hari International Space Station, aho rero akaba ariho abashakashatsi basoshobora kuzoza
barakorera ubushakashatsi. Iki kigo kizoba gikoreramwo abantu bashika 3 canke 4, kikazofasha muri misiyo yo gushikana abantu ku kwezi bavuye muri iki kigo canke bava ku kwezi baja muri iki kigo, nkuko bigenda yuko abantu bava hano ku isi baja mu kigo ca ICC canke bakava kuri ICC baza hano ku isi. Iki kigo kandi kizofasha no kumanura twa turobo tuzo kwifashishwa ku kigendajuru c'isi. Iki kigo kizokubakwa na Northrop Grumman, aho iyubakwa ryaco rizotwara imiliyoni amajana 931 y'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi vyonyene rero mumenya yuko bitazoba bimaze, kuko kugira birerugwe hazo kwifashishwa ikireruzi cakozwe na SpaceX ya Elon Musk. Igeragezo rya mbere ikaba ryarabaye nubwo ritashitse kwihangiro. SpaceX izokora Space Launch System, naho Blue Origin ya Bezos ikazokora Lander canke se akamashini canke se akaduga kazokwifashisha kumanukana abantu ku mubumbe. CNN, ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, canditse ko Jeff Bezos yahawe ikiraka cyo kubaka aka mashini kazokwifashishwa muri mission ya Artemis ya 5 mu mwaka wa 2028, aho kazokoreshwa ku curo ya mbere, inyuma yuko hazoba hari abandi bazoba baramaze gushika ku butaka bw'ukwezi. Blue Origin ya Jeff Bezos akaba yarashinze Amazon, azokora iki gikoresho ari kumwe n'ayandi masosiyete nka Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic na Hanabi Robotic. Kontra yo kubaka iyi robo ikaba izotwara miliyari 7 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. NASA izotanga miliyari 3.5 nkuko vyemezwa na Jimmy Free arongoye NASA's Associate for Exploration System, naho Blue Origin ikazoterera miliyari 3.4 nkuko biri mu masezerano yatewe ku umukono ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 5 mwaka wa 2023. Billy Nelson arongoye NASA yagize ati, twifuza kugira ubushakashatsi mu buryo buhoraho ku butaka bw'ukwezi, niyo mpamvu twasinya amasezerano. Mu mwaka wa 2021 SpaceX ya Elon Musk nayo yasinye amasezerano na NASA aciye miliyari 2.9, aho hazokogwa robo izofasha kugenderamwo abantu ku butaka bw'ukwezi. Ubwo mu 2025 abantu babiri, umugore n'umugabo, bazoshikayo. Bivuze ko NASA kuba yarasinye amasezerano na Blue Origin, yindi kontra bisa nko gutera umugongo SpaceX. Bamwe bakabona ko bwoba ari uko SpaceX yahiye idashitse ku ntego yayo ubwo yari mwigeragezo ryayo rya mbere ni mu ntango z'uyu mwaka mu kwezi kwa 5. Gusa mu mwaka wa 2021 SpaceX ihawe ikiraka cyo gukora Human Landing System, nayo yakoze ibishoboka vyose ngo ihabwe isoko igire uruhara rusesuye. Izi kompanyi zose uko ari zibiri zigenga bitekanijwe ko zizogira uruhara rugaragara mu bushakashatsi kuva mu mwaka wa 2025 gushika mu mwaka no ku myaka izokurikira muri misiyo za Artemis zizogenda zirakurikira kuva kuri misiyo ya 3, ya 4, ya 5 n'izindi zizoza ziraba, aho ndetse ubusanzwe arongoye SpaceX ari Elon Musk wewe avuga yuko yipfuza ku rwego rwiwe kuzoshikana abantu ku butaka bwa Mars, ndetse akubakayo n'ikisagara kuri uno mubumbe wa Mars. Nize ko mwashoboye gutahura kamwe kandi kuvyerekeye runo rugendo rwo gushikana abantu ku kwezi. Nizere yuko mwashoboye gutahura. Rero mushobora gusangiza ino video, mugashobora kugira share, like na comment, rero kandi mukagira subscribe ku bantu mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muzoze muri yaronkera ku gihe. Mwari kumwe na jewe nitwa Ntakarutimana François, kuri Facebook mushobora kunyandikira ni Frank Caro. Tubashimire.